N'akanyamuneza kadasanzwe gusubira guhura namwe inshuti n'abagenzi bashobora gutumbereza ku isheni 106.781 naho ni kuri Star Times eka ndetse no ku isheni 396 aho ni kuri Canal Plus eka ndetse n'abatumbereje ku isheni 391 aho ni kuri Azam tutibagiye abari kuri STNB batumbereje ku isheni 106 ni kuri BTV Burundi. Kaze inshuti n'abagenzi mu makuru avuga kuri uyu wa gatandatu munyoni mwaka 2024 Hatangimana Patrick n'ijana ndabashikirize akabagizwe n'inkuru zikurikira. Mu gisagara ca Bujumbura abadandaza b'ibifungurwa nk'ibiraya, igitoke n'ibijumbu batewe umutima uhagaze n'iduga y'ibiciro y'ibifungurwa, bagasaba leta guhagurukira ico kibazo kibonekeza no kubifungurwa nka byose bidandazwa mu gisagara ca Bujumbura. Nayo mu bijanye n'imibano ngo twategereza kuguma dusabira abacu bashingiye, kandi umuntu naho yoba yaritavye Imana aguma afise icubahiro, bivugwa na Patiri Dieudonné Nibizi ajeje kumenyesha amakuru muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ayo n'ayandi ni mukanya. Nkuko narimpejeje kubivuga mu ngingo nkuru mu gisagara ca Bujumbura abadandaza b'ifungurwa nk'ibiraya, igitoke n'ibijumbu batewe umutima uhagaze n'iduga ry'ibiciro ibonekeza kw'ivyo bidandazwa, abagasaba leta n'ababijejwe gukora ibishoboka vyose kugira ngo ico kibazo gishobore gutorega umuti, kuko iduga ry'ibiciro birikibonekeza ku bifungurwa nk'ibitoke, ibiraya n'ibijumbu gusa, ahubwo bikibonekeza no ku bindi bifungurwa nka vyose bidandarizwa mu gisagara ca Bujumbura. Ido nido ni mwiyi nkuru. Ndengurishije nabizi tukabirangura amajana 9 tugashirako depanse tumbuka amahera 100. Kera twagura amajana 4 amajana 5 tukagurisha amajana 6 cyangwa amajana 1. Ikinye kiguzi 45 ariko umusese cyaguzi 10. Kiro tugurisha 1800 tubirangura 1800 ni kuvuga ko bitoki byaduze. Ibiraya byitwa kijumbu kubera kugurumba akaba yarabyitwa Victoria kubera kugurumba 3. Ibiciro bya kera n'ivyobo biratandukanye cyane, kuko ibiciro biheruka wasanga ibirayi bishobora kugurwa muri majana 5 mere sensa cyangwa 600 gushika kuri 2000, ariko ubu biraboneka ko biriko birakaza cyane. Mu gisagara ca Bujumbura gusuma ibifungurwa nk'ibiraya, ibitoke n'ibijumbu gisigaye ari igiti kiturirwa n'uwari we wese, bitewe nuko mu masoko igiciro c'ivyo bifungurwa gikomeje kuduga ku rugero ruteye ubwoba ugereranije n'amikoro y'abene gihugu, nkuko vyemezwa n'abadandaza ivyo bifungurwa bakorera mu isoko aho benshi bita kuri Kotebu. Basigura ko bo bagurisha bivanye nuko baba baranguye, aho naho bigashobora kuzimba bivanye nuko atari mukira kavyo, hakiyongera ko uburyo bwakoreshejwe mu kubishikana i Bujumbura. Bana nuko vyeze iyo vyeze ari byinshi birakorora amafaranga, iyo vyeze ari bikenya birateza amafaranga, bimwe vyinshi birakoroka, bimwe bikenya birashoboka bagashobora kumira byinshi bikavyuka, ariko muri ico gihe nabyo byavanye nuko ashobora kuba karanse y'ibitoke ibyo bikabura, ugaca usanga aho wahora upakirira ikiro 100 bakwifite na 2. urumva nawe iyo bishikanye kugerageza yuko urondera yanyu twenge tupakira neza, turabura amamodoka kupakira ariko menchega ko mutikusa ku gitoro nuko byose menchega ko cyane ko uranguye no munsi ukayese kurangura. Abo badandaza barasaba leta n'ababijejwe ko hokogwa ibishoboka vyose ivyo biciro bigasubira kururuka, kuko biri mu bigabanya urugero rw'abaguzi. Saba leta nuko yogerageza ikaraba ingene yokwiga uburyo yogabanya ibiciro by'ibiribwa, kubera ibintu by'ibiribwa bigenda biduka ku munsi ku munsi. Rero dusaba nyene igitoro ko cyoboneka ibintu bikagabanuka, kubera ababiza na bose bavuga ati birazimvye. Iduga ry'ibiciro ku bifungurwa mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura
ntigibonekeza ku binyamafu gusa kuko n'umuceri, ibiharage, ubushaza, ivyamwa n'imboga bisigaye bigugwa ku ibeyi itorohereza uwo ari we wese. Aho ni mu gihe inyama y'inka ikiro c'umusoso cagugwa mu misi iheze 18,000 ubu kigeze ku 28,000 n'ayarenga. Aba n'abandi bakaba bakomeje gutunga agatoki iduga ry'amahera agaciro iriheza rigatera iduga n'ibura ry'ibidandazwa nkenerwa karahara mu ruganda ntibacure birangurirwa hanze nk'igitoro n'ibindi. Niyo mu gisata c'ubutunzi mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara rw'umwe wese hagati y'abakurambere eka ndetse n'abakiri bato, ishirahamwe You Invest ryatunganije ikiganiro hagati y'abakurambere n'abakiri bato. Ni inkuru twategurira mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Haribonekeza inzitizi zimwe zituma abakiri bato badashika ku iterambere mu migambi yabo nkuko vyagiye birashikirizwa mu kiyago catunganijwe n'ishirahamwe You Invest hagati y'abakurambere n'abakiri bato mu ntumbero yo kuja hamwe kugira bashike ku iterambere. Muri ayo makosa harimwo ugudahana ivyiyumviro hagati y'abakurambere n'abakiri bato, ugucagura imyuga, guhanga amaso ku kazi uzoronswa n'igihugu n'ayandi. Bamwe mu bitabiriye ico kiyago bamenyesha ko abakurambere n'abakiri bato bakwiye kuja hamwe kugira bashike kuri iryo terambere. Icambere twasavye ni kubaha ko turi bamwe kandi ko nubwo turi bato tutari bito, ko kenshi twasanze haba hari kudatangurana hagati y'abakuruke n'abakiri bato. Ico yari icambere. Ica kabiri yari gusaba ko dufashanya kumera kudusamiriza ubumenyi bafise mu bugwa neza kandi no kwakirana twebwe ivyo dufise. Iyo byiza rero nuko tubafashe ko abajene hamwe n'abagiye haruguru boja hamwe bagahuza experience, bagahana ibyiyumviro n'impanuro kugira ngo bateze imbere n'igihugu. Hatungimana Ezekiel aserukira ishirahamwe You Invest amenyesha ko amashirahamwe ahomba biturutse ku kutaronka ubumenyi uko bikogwa. Ama entreprise y'abajene benshi arapfa kubera kutamenya ko babikora. Ndasubiyemo ni kimwe mu bindi, hari ibindi mugabo nico kirakomeye kubera kutamenya uko babikora. Ibi rero bice bishika ahantu ibintu byabo bipfa. Business ntiva kubera umuntu ashomereye si uko umuntu ngo maze imisi yicaye mu jene yicaye n'aka 20 yaje ishuri ngo arice umuhamahera ucimugiye umuntu atari umuntu. Entrepreneur ivyimviro nk'ibi bikora umuntu afise ivyimviro gutera imbere. Mumenya ko ibice 95 vy'ubuzi mu Burundi ari ubuzi butagira amasezerano na ibice 5% bigizwe n'ubuzi butangwa ku masezerano. Elvis Munyaneza reka tugukengurukire nayo mu gisata c'imibano twategereza kuguma dusabira abacu bashengeye kandi umuntu ntaba yamaze gupfa aguma afise agaciro. Bisigurwa na Patiri Dieudonne Nyebizi ajeje kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ningira mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Kujya abantu basabira abagenzi babo bakiri bazima niko byari bikwiye kubandanya inyuma yo kwitaba Imana. Bibishikirizwa na Padiri Dieudonne Nyebizi ajeje kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura mu gihe ukwezi kwa Munyonyo Kiliziya Gatolika yagwariye gusabira bitavye Imana. Mu gusenga nkashikiriza Imana ikiri ku mutima wiwe. Muri ivyo biri ku mutima wacu rero hariho abacu bitavye Imana. Abacu twagendanye harimo abavyeyi, harimo inshuti, harimo ibibondo. None rero umuntu arasaba ati Mukama umuntu wanje numva umengo wa rukundo bwa bugenzi wa muvukano twari dusanganye tukiri ngaha ku isi ntuhagarara kubera urupfu, kuko urupfu rwo ngaha ku isi ntirusigura ko umuntu afuditse azimanganye, abagiye kubaho mu bundi buryo. Ubwo buryo nabwo arashobora kuba atarashikira iteka n'akanyamuneza by'abana b'Imana. None dutegereza tube gushimika koko tugasabira abacu kwa kundi Marita yabwira Yezu ati iyo uza kuba ngaha mwene wacu ntiyari gupfa, musaza nje ntiyari gupfa. No kuvuga kurya Marita agiye gutakambira Yezu ati iyo uba ngaha ntiyari gupfa. Yezu ati ndabizi ndaje, tubandanyiriza haje natwe dusabira abacu bapfuye. Tubwira Yezu tuti muhe ubwo buzima watubwiye, iryo zuka watubwiye bazukira ubuzima nyabwo. Nkuko uyebeye Imana abandanya bisigura, naho umuntu yo kwitaba Imana ategereza kuguma sonegwa. Kumva abantu bagenda bakimba ahashinguye umuntu
barondera ibintu by'ivyuma n'ibindi botwara ngo bashobore kuronka mw'itungo. Ubwa mbere neza ko ari ubukene bwatumye abantu batibanga, bwatumye abantu barigenga umuziro. Bwa kabiri novuga nti ni no kutibanga, gusonera umuntu. Burya kuva no mu Kirundi kera umubiri w'umuntu yapfuye urasonera. Umuntu yapfuye aratinyitse, mbere niko novuga arubahwa, kuko haguma hariho ugufatana hagati y'umuntu n'ikiziga ciwe. Tuvuga ngo uyu mubiri ikiziga ni canaka, n'umuntu ashobora no gukena akagira ico atinya, umuntu ashobora gukena akagira ico yibanga. Umuntu yobahanura gusa ati nibagira ico batinya, nibagira ico bubaha, kuko umubiri w'umuntu urubahwa mu migenzo yose y'abantu no mu kwemera kw'abantu. Biruko mu gihe umunsi mukuru wahari waberana bose utangurira uko kwezi utanguye guhimbazwa mwaka wa 610. Reka tugushimire Jules Verne Nakimana ko iyo nkuru wadutohoreje. Nayo mu gisata c'inkino ku ncuro igira kane Uburundi bugiye gusubira kwakira ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga mu bigeme. Uburundi buzoserukirwa n'abakenyezi bagera kuri indwi. Ni muri mugenzi wacu Areloris Ndongozi. Kuva kwigerekezo rya 10 gushika ku rya 17 Munyonyo uyu mwaka Uburundi buzokwakira inkino zo gusiganwa ku makinga ku rwego rwa Afrika mu bigeme. Iry'umugabo Arnaud Patrick arongoye ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa ku makinga mu Burundi yasiguye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu ingene iryo higanwa ritunganije. Aho rero itariki 10 course contre la montre par équipe hatwari ku munsi w'Imana, ku munsi wa mbere tuzatugenda dutangurire Inyakararo. Inyakararo tutwara abakinyi duhere Inyakararo tugire course ku Inyakararo Gitega. Etape igira gatatu tuzoba ku Gitega tugenda gutangurira mu Cankuzo, tuve mu Cankuzo arrive ibere Muyinga. Etape igira kane izoba ari course izobera ku Mwumba, izo ifise boucle fermée, donc le métro 10. Umunsi ugira kane ushira wa nyuma tuzova Ingozi bari ku makinga duhiganwa dusiganwa gushika Igitega, tuzobatwara mu Gishora twereke ubwiza bw'u Burundi, tubereke ingoma z'u Burundi. Ubunenge bwibonekeje mu higanwa riheruka mu gihe cyo gutanga ubushimwe canke ku banonotsi b'abarundi batari bafise amakinga abereye, yahumurije abarundi ko uyu mwaka bitunganije neza. Ndagomba amenyesha yuko iyo turakora ingora ntizibura, mugabo icyo twebwe twiyemeje muri Federation Civile muri Ministère n'abandi bose dufashanya kugira tworganize igikorwa, nuko ivyatugoye muri edisi iheze bitagaruka muri edisi ikurikira. Tuza turiga muratwe umuhini mushashitera amabavu, tuza turiga uko tuzi ingorane uko tukemura. Ibikoresho bazokoresha uno mwaka ni binanirirwa, bazoba binaniriwe kuko bazoba bafise amakinga ari ku rwego abandi bafise, kuko nagomba kumenyesha yuko hariho amakinga muyo tuzokoresha, hariho amakinga twakuye mu Bwongereza. Ibihugu 15 niyo vyari vyatumiwe muri iryo higanwa, ariko ibishika kuri 10 akaba ari byo bimaze kwemeza ko bizokwitabira, ari byo Burkina Faso, Kenya, Senegal, Benin, Ethiopia, Maroc, Sierra Leone, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, imigwi ibiri izova mu bihugu c'Ubuganda hamwe n'u Burundi. Ivyo namwe bagenzi muri ko maradukurikirana, imbere ko turangiza no makuru twabateguriye mu dukundire tubanza turaba makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Idonido na mugenzi wacu Keza Era Glory. Igihugu ca Misiri congereje amasoko ntanganguvu nyawisubiriza mu ntumbero yaco yo guteza imbere igihugu ku bice bigera 60% vy'umuyaga nkuba cahora gihingura. Ico gihugu ca Misiri nico kiza kwisonga mu guhingura amasoko ntanganguvu nyawisubiriza mu bihugu vy'Abarabu. Kikaba catanga ibice birenga gato 3 vya gigawatt vy'umuyaga nkuba uvuye ku zuba no ku muyaga nkuba, byo bishikirizwa n'ishami rya Global Energy Monitor iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ico gihugu cihaye ihangiro co guteza imbere ihingurwa ry'umuyaga nkuba mu kubahiriza ibidukikije haba mu karere no kw'isi yose. Umushikiranganje wa Misiri yamenyesheje ko ico gihugu congereje amasoko ntanganguvu nyawisubiriza kugira bashigikire umuyaga nkuba waruhasanzwe, kugira ngo ico gihugu gishobore kugaruza amahera angana n'imiliyaridi 4 z'amadolari y'abanyamerika cahora gikoresha mu kurangura amasoko ntanganguvu hanze. Kubw'ikigo Vitings kijejwe by'amasoko ntanganguvu, Misiri
kwirikiza ubwa gatatu mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati vyo mu burengero bwa Afrika mu guhingura amasoko ntanganguvu nyawisubiriza ku rugero rw'ibice birenga kuri 37% vya gigawatt hagati y'umwaka w'ibihumbi 2017 na 2022, aho ico gihugu ca Misiri cashikiriye hafi ibice bigera kuri 265 kwijana. Dutandukira amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump niwe yatsinze mu matora y'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba agize umukuru w'igihugu agira 47. Mw'ijambo yashikirije yashimiye cane abamufashije mu nteguro z'imyamamazo yiwe, aho yamenyesheje cane nk'incabwenge Elon Musk na Robert Kennedy Jr. ko azofasha mu kugira Amerika nziza nshasha. Donald Trump na Kamala Harris nibo bariko barahaganirwa mu matora y'umukuru w'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko akaryoshe nigahora mwitama, reka nshimire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira no makuru ashobore kuboneka atangumanzi. Nshimire namwe mwese mwashoboye kuyakurikirana. Anje Atangimana Patrick nariko ndabashikiriza. Reka duhana isango undi munsi nk'aya mango nimugira mu bamubahwe na Gahwana.